twabonye kera si kera cyane intwari bagenda kuzishimira zamaze kwitaba Imana. Tangaro akarorero Melchior Ndadaye murazi ikibuga c'indege cyitwa Melchior Ndadaye yitavye Imana muri 1993 mugabo vuba mu misi yahera mu myaka yahera niho bamuha ikibanza kimwitirirwa. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana murazi ko bamuhaye barabara yamaze kwitaba Imana. Murazi Bishop Musenyeri Bukenyeri bamwizi Gisabo na Ntare hawuji iriya nyubakwa sogokuru wacu stade yegume yarabizi mugabo yagiye kurangira yamaze kwitaba Imana gwabagwa gasore n'abandi benshi. Rero twe tuvuga ati dushimira intwari zikihari kandi bishobotse zikiri mu mabanga. Ubu rero twaraguze ikibanza c'hegitari n'inusu imubimbi je moregwaho kubibamenyesha dore kwa gutegwa iteka rero ryo kuba oversee mu Kirundi n'umuntu ajejwe umukuru wa IPC ni kuvuga International Fellowship of Pastors and Churches, no kuvuga ubumwe mpuzamakungu bw'abungere n'amashengero. Iryo shirahamwe rero riri mu bihugu byo ryatanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikicaro kiri riri mu bihugu byinshi bitandukanye. Rero ku rwego rwo mu Burundi nije bashoboye kugena. Woba wifuza gushaza cyane kubegwa karibu cyane muri Red Velvet tugukorere izo service kugira ushobore gushaza no kubegwa. Dusanzwe dukorera kuri Avenue de la France kuri building bise Bicor. Musanzwe muyizi iyo building neza na neza ikaba iri hafi ya Mutima Bar. Dufite service nyinshi zitandukanye muri Red Velvet: makeup, manicure et pedicure. Dusanzwe ndetse dufise n'amaperike atandukanye y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Ushobora kuza ugakota iperike wishakiye, ushobora kuza bibaye na ngombwa ukanayigura ukayitahana mu rugo burundu. Dusanzwe ndetse dufise abakwafere bavyigiye hanze y'igihugu, abakwafere bafise uburambe muri kano kazi ndetse bamwe bakoze za South Africa. Muri Red Velvet rero dufise vyinshi byo kubakorera, dufise service nyinshi zo kubakorera kugira mu bego. Wa wifuza gutwista dread zigasa neza cyane, karibu cyane muri Red Velvet. Mushobora kuduhamagara kuri ino nimero ikurikira kumbure kugira mushobore gusaba umwanya cyanye wifuza ko banagusanga mu rugo bakanahagusanga. 66 30 74 90. Izo ni nimero mushobora kuturondera ko muri Red Velvet. 66 30 74 90. Ahama service zanyu zikagenda neza. Karibu cyane, murakoze. Yes, ndaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana. Iyi ni Star TV 257 dukora hano mu gice cy'u Burundi, igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuka, ariko kandi dukora no muri Afrika ndetse no ku isi yose. Tubazana amakuru atandukanye. Amazina je ni Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mate, Mr. Kimararungu, Loving Town, ububeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fashora afashijwe, Mr. Adonke, Dollar Boy, order from Star TV. Ndumurundi jana kwijana, ariko kandi ndabazanira ibikorwa kugira kumbure nshobore gusangira namwe ijambo cyanye nshobore kubasangiza inkuru zitandukanye. Muri kino kibanza sindi jenyene, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana akomeye cyane, kumbure araza kubibwira inyuma y'igihe kirekire ariko turakorana. Twakoranye ibiganiro byinshi cyane, numwe mu basaza barasengeye simbiza tararonka ingendesha kabisa, mu nyuma araronka ingendesha. Byari nho twahuye simbiza arambwira ati ngo bisango ko ngenda kwa kumukozi w'Imana asubira nsengere kumbure shore kuronka imodoka inyuma y'igihe kitari gito imodoka yo yagize ikibazo. Turakuramukije cyane papa. Ndabaramukije. Mumeze neza cyane. Yego. Misi myinshi. Ni myinshi. Twaraburanye kabisa. Yego. Ariko kandi twayikaze muje dufise ibikorwa turi mu bikorwa mwabuye ko turi mu miteguro. Hari ibikorwa bibiri turiko turategura. Yego kandi bidasanzwe byasaba ko umenya n'abakunzi ba Star TV babimenya bakanabishigikira no kubishigikira. Hariho kumenya ibikorwa no kubishigikira. Yego kabisa. Ni Prophet Albert ni apotre. Ibintu birakura kuncanga, je nkunda kuyamagara Prophet. Ni Prophet. Kabisa. Birahinduka. Nuko turiko mu bwa Star TV kumbure dufise byinshi nubwo yuko tugira tuganire ko nkibona kava iko abantu
w'abanyapolitike bamwe bamwe navuga ati bino bintu n'ibiki koko mbona Rodisete yagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ari conference nubwo yuko mwari mwateguye muje gukora nubwo Shize Ncero ncavuga ati reka ndagukwakwanye kumbure dushobore kuganira canke dushobore kuyagira abakozi ba Star TV. Conference koko yarivuze iki yarimwe ibiki kumbure je ntari nahageze ino nkuru se n'uyisangiza abakozi ba Star TV twadukana muri kano kana. Murakoze icambere nuko tuba twategura inama y'igihugu irimo abarongozi abanyepolitike abamashengero n'amadini irimo kandi n'abayikorera twabo imigwi yose irimo iyo n'udasenga arimo. Yego iyo conference nationale izo bitarike 17 z'uku kwezi kwa kane guhera 2:00 gushika 7:00 kuri Hotel Suisse du Nil ya hotel yo ngaho hero. Yego rero teme azoba ari leadership jeune prière ni kuvuga uburongozi kwisozesha no gusenga dusengera igihugu. Hakazoba hari imigwi yose y'igihugu guhera ku burongozi bwo hejuru gushika hasi abose bakazoba bahari tugatumirira rero abantu kuza kwitaba iyo conference idasanzwe. Turafite no mwigisha musanzwe mumenyereye Dr. Ashe niyo nizigiye ni azoba ari hari abazoba abanyepolitike baserukira umugambo mwiza. Dr. Ashe n'umurundi Dr. Ashe niyo nizigiye n'umurundi azoba hari abazoba baserukiye umugambo mwiza uri ku butegetsi nabo nibo bazoba bahari abarongozi murazi ko uburongozi ibice binini bwavuye mu matora abo barongozi rero n'abanyepolitike nabo bazoba bahari. Amatasumira ngo mwari yumviye yuko mwoshobora guha invitation Papa Africa kugira nawe ashobore kuhagira cyane. Ego neza cyane n'umuvyeyi ni Sebarundi nayo masengesho murumva ko cyane dushaka gushimira Imana twongera turagize Imana. Murabona ko duheruka gutega iteka umuvyeyi wacu Sebarundi aheruka gutega iteka ryo kurongora Afrika yose. Rero ivyo tuzoba turi mu mashimwe no gusengera imbonoka zoza y'igihugu umwene gihugu igihugu giteye cifashe igihugu giteye imbere n'umwene gihugu giteye imbere. Ivyo byose rero bizoba biri muri uwo mwanya ariko kandi tuzoronka n'akaryo keza ko kugira presentation. Hari umukozi w'Imana umuprofete Dr. Owori n'umukenya ni umuhanga Imana yamukoresha cyane. Mu 2012 yarakoranije ikintu bita Menengai ni igikorano cyabereye inakuru mu gihugu ca Kenya. Nashoboye kugirirwa amahirwe bari bantumiye ndagendayo turanabonana nawe nyene. Hari abantu miliyoni 10 z'abantu bari abantu benshi bavuye mu bihugu byinshi bitandukanye muri Afrika abakenya n'abavuye mu bihugu bitandukanye. Rero harakoze ibitangaza impumyi harimo n'umuzungu yari yaramugaye yaramugurutse ageze muri Afrika kabisa. Yego n'ama video tuzoyabereka tuzoyaprojecta niyo muzoba muri muzobibona. Imana yamukoresha ibitangaza cyane mu gihugu ca Kenya. Rero n'umugisha mu gihugu ca Kenya kuko murazi igihugu ca Kenya ko gihana urubibe na Somalia na Ethiopia ariko cyane muri Somalia murazi ko hari aba El-Shabab abari abantu b'intagondwa. Rero akorana n'inzego arababarira ati aha naha hari muri Shabab yambaye kunuku umukozi w'Imana aravuga ati abayabona arabyerekwa kabibona tigenda nana muri iyi nzu muzosanga muri Shabab ameze uko yifashe uko muhwanike. Hanyuma no mu misi heze aheruka kuvuga ati Kenya mwitegura agiye kuba ikibazo carabaye harabaye imyuzurire irahitana abantu batari baki yari yakiburiye imbere n'umuntu abura ikintu imbere kitaraba muri sigura ko naziya manifestation zabaye muri byose yari yabivuze na Maduro umuntu yitwa Maduro muramuzi yaramusengeye hajya bari bateguye guca bamwica barabona yari amaze kumusengera inshuro zingaramo bari bizoba mu gihugu ca Mexique kwa Maduro ujya mu president Trump yatwaye gufunga biriya byose yari yarabivuze yaramusengeye. Niyo mpamvu nakijya cyanzo ni kubera yari yamusengeye sino bari bateguye guca bamubwira nka Gaddafi murazi byo bagiriye Gaddafi abari abazungu mutobe. Rero twipfuza tuzogira presentation yiwe kandi asengera n'igihugu cy'u Burundi kuva kera n'ibibazo byabaye muri 2015 yari yabibuye ko bishobora kuba ari gusenga no kwifata muri Tanzania murazi ko hari akabazo kaheruka kubayo naho nyine yari bari abatanzania bariyo timwitwara ukunuko hari ikintu kitameze neza arakibabarira. Rero nubo tuzoboronka kanya yitwa Dr. David Owori
tuzoronka akanya rero yo kugira presentation y'ivyo twabonye hama tuzomuha ikaze mu minsi iri imbere tuzomuha ikaze mu Burundi murazi igihugu nkuko umuvyeyi wacu ari warongoye Afrika kandi hari ikindi mubwiwa kwibuka burya Bujumbura murazi ko ari umugwa mukuru wa Afrika kugwaruka rero nitwagira amahirwe akaza akatwemerera icambere no kugirirwa amahirwe akatwemerera akaza mu Burundi natwemerera mu ndege yiwe aganana n'abantu bashika 300 canke 400 abantu bava ku isi baza bahurumbira Burundi bazorenga 340 muca mwumva yuko Burundi buzokwinjiza amafaranga ya visa amahoteli niki kandi zobakira murazi igihugu ni nyabagendwa amahoro hari ijana kwijana umutekano uracungerewe ijana kwijana twibere dusaba ingenzi iyo ziri hose abashaka kuza mu Burundi kwari karibu yego rero ico cyose n'amahirwe rero muwo mwanya abantu bazohashika bazomenya amateka yiwe menshi cyane ariyo mpamvu tubaye ikaze kuza so numva shaka kumenya ku bantu bazoza hari bisabwa ko mbere kugira bashobore kuza cyane bamaze kumva buno butumire nibaza ko uwo munsi wa ni 17 27 ni 17 iteke 17 bazoza nyene natacamira yego reka maze ntange nimero yo kwiyandikisha hari imigwi itatu imbere yuko ntange imigwi itatu ikamanze ntabe nimero yo kwiyandikisha ni 69 ubusa 69 06 007 69 06 007 yo kwiyandikisha canke 79 13 44 22 izo ni nimero ushobora kwiyandikisha rero hari imigwi umugwi wa mbere ni uwabagusa gratuit atakintu na kimusabwa uri kuriyandikisha urabibona urabivuga ucuvuga ati jewe nimwandika izina gusa ndi gratuit wabo bazoba bafise ikibanza cabo hakaba n'umugwi w'200 hakaba n'umugwi w'50 hakaba n'umugwi w'100 n'umugwi wa sponsor wo gufasha aho rero abo bose nibazicarana n'aba VIP murumva ntibashobora kwicarana no mu gihe cy'agatutu cyo gusangira ivy'umubiri niko no bivuga dukunda kubivuga ivy'umubiri iyo migwi yose izicarana ukuntu gutandukanye ego umuntu atanze amahera ashobora kwinywera amazi gusa oya azoja azofungura nibyo ni kunywa zonywa kandi bizogenda neza nta ngorane twarabiteguye neza oya dufise igitigiri murabona ajya masare mususe dinire murazi ntashobora kwakira abantu igihumbi heje uzana kamera nikorera oya mwebwe murimwo murabaye invite donere tusanzwe tubazi nibisaba ko mwiyandikisha ego hanyuma kandi igitigiri rero kiri limite niyo mpamvu duhimiriza abantu kwiyandikisha hakiri kare igitigiri muje kwiyandikisha igitigiri cyamaze kurenga abagusa turafise igitigiri twateguye abaveme turafise icyo twateguye imigwi yose turafise icyo twateguye ariko kandi ikindi gishasha ku bantu bikorera utwabo bashaka kumenyekanisha nabonye bashobora kuza bakiyandikisha bagashigikira iyi conference hanyuma hanze bazomanika amadarapo bazoba bafise imeza stende indani haba muri sale hajya muri koridore no hanze kuko kandi bimenyesha amakuru byose niho bizaba biri zabara ibimenyesha amakuru by'igihugu guhera kuri TNB n'izindi namwebwe n'andi mateleviziyo menshi azoba hari uburyo ibikorwa byabo bizoca bishika hehe bishika kure kanatse namamaze kumva ko inzego zizoba ziri mu citandukanye ari zizoba ziri igisirikare aba officier mu barongozi b'abasirikare bazoba bahari mu barongozi b'igipolisi bazoba bahari mu namashiga amateka bazoba bahari mu namankinguza amateka bazoba bahari ndiko ndavuga bazoba bahari imigwi itandukanye mu madini atandukanye bazoba bahari niyo migwi yose rero kazoba rakajyo keza ko kwerekana abo bantu ibikorwa byabo ngaho kuko imice yose mu rumba y'igihugu izobihari kabisa nibaza ko nakajyo keza uri kuradukurikirana ko gushika igihugu cyacu kirimo umutekano nubwo satani yashatse kwivanga mu byacu mu minsi heza ariko satani byaramunaniye yarakoze ibyashoboye bike ariko ibindi tumeze neza igihugu cyacu kirimo umutekano nibaza ko iyo tariki tuzoba turi kumwe kugira ishore kwishimana abakozi b'Imana bimeze gute musango mufise dufate igisata cyane muvuga ati abakozi b'Imana muri cyarano kumbore mukaganira cyane abakozi b'Imana naho ni harabamwe ko kirasati Mfise uburyo nsenga undi ati mfise uburyo nsenga kumbure tumbe yuko umunsi n'abakozi b'Imana batandukanye bazoba bahari muri ico kibanza twabivuze hazoba twavuze origine kuvuga n'amashengero n'amadini abamizirima barimwo abakatolika barimwo amashengero yose azoba hari kuko intego ni imwe intumbero ni imwe hama ncembonerwaho naho imbere yuko nshika muri ica gice cya kabiri citwa wa mugambi mushasha initiative bashimira bakiriho ncembonerwaho kubibamenyesha dore kwa gutegwa iteka rero ryo kuba oversee
oversee mu kirundi n'umuntu ajejwe umukuru umukuru wa IPC ni kuvuga International Fellowship of Pastors and Churches, ni kuvuga ubumwe mpuzamakungu bw'abungere n'amashengero. Iryo shyirahamwe rero riri mu bihugu byo ryatanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'icicaro kiri riri mu bihugu byinshi bitandukanye. Rero ku rwego rwo mu Burundi nije bashoboye kugena bashoboye kugira uwo muntu uzehama nkaca ngirwa ko bazoza kutwatira muri ayo mabanga ku yandi mabanga cyangwa amabanga y'ubwungere oya ni mu kwezi k'umunani tuzobahamagara bazoba baje kutwatira bavuye ku isi yose, si muri Amerika gusa. Umwungere mukuru ari Bishop Bullen ari muri Amerika, niwe mushefu wabo, ariko kandi ni umunyafrika ntari umunyamerika mugabo n'umwirabure ariko umunyamerika. Rero bazoza ari benshi bavuye biri mu bihugu bishika 50, IFPC igeze mu bihugu bishika 50-60 ku isi yose. Rero ababirongeye n'abarimo bazoza muri igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ngo badushikirize ku mugaragaro ayo mabanga yo kurongora ubumwe mpuzamakungu bw'abungere n'amashengero. Rero mu nkundire tugende kuri ca gice cya kabiri cya initiative bakemera bakiri kumbure dukubite tubangura. Ego murakoze cyane. Uriya mugambi, uwo mugambi witwa initiative bakemera bakiriho wabyawe n'ishirahamwe Clinicians Without Borders. Twaravye iki twabonye kera, si kera cyane, intwari bagenda kuzishimira zamaze kwitaba Imana. Tangaro akarorero Melchior Ndadaye murazi kibuga c'indege cyitwa Melchior Ndadaye yitavye Imana muri 1993 mugabo vuba mu misi yahera mu myaka yahera niho bamuha ikibanza kimwitirirwa. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana murazi ko bamuhaye barabara yamaze kwitaba Imana. Murazi Bishop Musenyeri Bukenyeri bamwizi Gisabo na Ntare hawuji iriya nyubakwa sogokuru wacu stade yegume yarabizi umugabo yagiye kurangira yamaze kwitaba Imana. Wabagwa gasore n'abandi benshi. Rero twe tuvuga ati dushimira intwari zikihari kandi bishobotse zikiri mu mabanga. Ubu rero twaraguze ikibanza cy'hegitari n'inusu Imubimbi ku birometero 150. Ni kinini, ni kinini. Tuzogishiramwe amashuri, twaratanguye kuyubaka mara yabonye amafoto. Imubimbi muri komini Sare. Imubimbi ni hamwe havuka umuprezida umuhizi Cyprien Ntaryamira. Ntaryamira umwe yatwara ikiringo gitoyi yakorokera yahitamwe n'isanganya ryo mu ndege ni havuka. Naho twaguze ico kibanza rero tuzoshiramo amashuri twaratanguye. Nibaza ko n'umunsi ibikorwa muzoduhamagara ibikorwa bikorwa imisi yose kuwa kane. Ibikorwa rusange unyumvirize neza, ibikorwa biri ubwoko bubiri. Hari ibikorwa rusange bikeneye amaboko n'ibikorwa bisaba amafaranga. Turakeneye nk'ubisima nta sima dufise, turakeneye amaferabeto kuko iyo nyubako yose n'ama etage agerekeranye azokubakwa n'isima nta matafari kugira ngo azokoreshwa kugira ngo dukingire ibidukikije. Rero turakeneye isima nyinshi, turakeneye ivyuma, turakeneye n'amabuye, turakeneye n'umusenyi. Iruhande yaho twamaze guca nibarabara riva kuri RNE kwaburimbi rishika kuri ayo mashuri n'amaboko yacu n'amaboko mutazanye mashini nta mashini twashizemo twakoresheje amaboko. Ibyo rero tubishimira Imana yuko baba bene gihugu bahariya kuva ku mukuru w'umutumba, bene gihugu w'umutumba, chef de zone, mustaneri, abo bose baraza kudufasha muri ibyo bikorwa by'amaboko. Rero dusaba umuntu wari wese kudushigikira. Si ibyo gusa rero mu Nyemenda babarira imigambi 6 iri muri initiative bakemera bakiriho. Ni inyubako rusange. Inyubako za mbere twamaze kuvugana amashuri, tuzubaka n'amavuriro, tuzubaka ibiraro by'imigenderanire. Ntaho n'amashuri hazo hari n'ishengero kuko bafashe mu by'imitima. Ishengero ririmo rizofasha n'imitima. Hariho na interna hazo hari n'amashuri y'uburaro. Muranza abantu n'ikibuga c'inkino kuko abantu bari mu buraro barakenera kwinonora imitsi. Ibyo nitwo bivuga byose tuba tuzi ibintu abantu bari mu buraro bakenera. Ego n'amavuriro natangure ku mashure ndavuga amavuriro, ibiraro by'imigenderanire, ibiraro by'imigenderanire, turavuga ayo mabarabara y'imigenderanire, turavuga internet publique, tuzokoresha Starlink. Muzoba Starlink bakoresha for free. Ndabigaruka ko kuri ivyo tuzokore mu migambi tuzorangura muri initiative barimo no gutanga internet Starlink ku buntu, ivyo birimo no gutanga amazi
ya forage cyangwa kabutage ivyo birimo ni migambi rero 6 y'inyungu rusange. Ubu rero mu bindi dufise twamaze kugira ivyigwa twabyahejeje twaragiye kugira ivyigwa by'ahantu bita Kavumu, quartier Kavumu iri muri commune Mukaza. Twaramaze kwidantifya ikibanza tuzogura, tuzokigura ikibanza hanyuma tukiguze duce dushiramo forage y'amazi je twubaka n'ibigega duhamagara abanyagihugu baho bahegereye kuko barafise ubukene bw'amazi meza. Mugomba mukwege sous aménager Bo hariho forage na kabutage. Forage urayimba mu kuzimu, iyo niyo bita forage. Kabutage ufata mu isoko ugakwega ukubakira hama ugakwega mu matwiyo. Rero aho ndiko ndavuga uburyo bwa mbere aho muri quartier Kavumu yo muri commune Mukaza tuzogura itongo hama twimbe forage dukoreye amazi cyo twubaka ibigega duhamagara bene igihugu bahegereye n'abandi nimuze mu kwega amazi ku buntu n'iterambere rya bene igihugu. Uwo n'umugambi wundi. Hanyuma hari ikiraro muzi kindi Gasekebuye, quartier Gasekebuye mwese murayizi twaba muri commune Mugere na quartier Gweza hariho uruzi bita Muha. Ubwo ruzi rero ruri kwibiraro bibiri, hari ikiraro cepfo cyo ku cepfo ca Muha hari ca ruguru ca Musaga ndakibona ndakibona hari igicari epfo cyari ca Musaga ruguru ego nibaza ko muzo bamuciye no nyene aho wavuze naho nyene muri yo quartier Gweza kiriho cyuserukira hariya mu Gasekebuye. Ico kiba abahinga bacu igeze kunabomoka kera ego hariya ruguru wegereye ruguru. Ico kiraro rero iribanisime mu gutegekanya ibisagara yarahasize. Twifuza nitwara nk'uburenganzira leta niduha uburenganzira cyangwa imwe ba mustanteri abahinga baramaze kwiga bije tuzoja tucubaka tukigenere tugidediye yindi ntwari kihari. Haro n'ikindi kiraro kiva muri Gatoke kigabura Gatoke na quartier Gweza nico abahinga barahejeje kugitorera bije kimwe kiri kwicuma bazoheza bacyubake nyaruguru ya kwa Siyoni aho ndiko ndavuga Gatoke ndakibona mu Gatoke ruguru kwa Siyoni tujisushye ngaha kuri kwa Kinigi ukase hari ikiraro hari kimwe ariko hari ikindi gihuza Gweza na Gatoke. Ico nico dushaka kugira kubera Gweza ifise inzira imwe yo gusohokeramo. Urumva ufise inzira imwe yo gusohokeramo hari gushe mu Kanyari ni ibarabara ni igimwe nyene winjanye kwa Kinigi niyo nzira imwe. Niyo mpamvu dushaka kugira yindi Gasekebuye ari ujabuka Gasekebuye yasohoke niyo nindi yo mu Gatoke. Ikartier Gweza ibe nyabagendwa igire ibiraro bitatu cyangwa inzira zitatu zisohoka. Rero nico kirara abahinga bacu barahejeje kuvyiga turindi ruhusha ruva bwa mbere kwa mustanteri batanga uruhusha canke buramatari cyangwa mushikanganje nkari hagati mu gihugu hama tuje kubikorwa. Niyo migambi rero hama kandi muri Gweza mu misi idatebeganye tuko turavyiga turacisuganya turabe iyo twokura uburyo nabone dushaka iyo carte tuyihe internet ya Starlink. Kubera iki iyo carte Gweza irimo abanyeshuri benshi bava ruguru biga kuri universite ata buryo bwinshi baronka bwa internet saba abanyeshuri gusa bazoyikoresha abene igihugu abahaba n'ingenzi zizohashika zizokoresha iyo internet ku buntu. Rero tuzoja turiha ikiringo c'umwaka murazi yuko uriha mu madolari ukariha buri kwezi tuzoriha niburi buri umwaka wose tugure na equipement kugira ngo iyo quartier niyo tuzoheramo pilote ariko n'ahandi tuzobashikanira iyo internet. Niyo migambi rero iri muri initiative bashibe bakiriho munyemereye murumva ko dukeneye ibintu by'amaboko n'abadufata mu mugongo buri muntu wese agagira icyo atereye reka munyemere ndabaha nimero kandi n'abarundi n'abari hanze ni plus 257 77 414 332 ndayisubiramwo guteranya amajana 257 77 majana 414 majana 332 kandi iyo nimero yopen kuri WhatsApp no kuri telefone iyo ni abashimire bakiriho iyo muraza kwishiraho kugira ngo bace banayibona. Kandi ikindi ciza tutoreka kubasangiza abanywanyi ba Star TV nuko umuvyeyi wacu se Barundi amaze kumva uwo mugambi nuko initiative bashimira bakiriho iriko yamubakira amashure imushimira kihari yaciye adepesha aciye arungika intumwa ziwe tigende ndabasavye mu ndabire aho hantu ukuntu hangana izo ntumwa riwe ziwe zibiri zarahashitse turamushimira nyene icubahiro mukuru w'igihugu acara barungika ubu baragiye kumuha raporo twasanze hameze uku ariko barabonye bien sûr ubukene dufise bw'ivyo bikoresho. Ikindi turashimira na nyakubahwa generale atwara komanda Kamarine avuka muri iriya micungararo nyene nabone yaraje ari samedi
aradutera intege yarabyumvise nanjye mbwiza kuza kubatera intege araza aradutera intege mubandanye turi kumwe abo bose turabashimira n'abandi bose bumva buhashika buri wa kane buri wa gatandatu haba ibikorwa rusange nisima naho witushikaniraho biba bitworoheye hako dutelefona tukayitwara bitugora kwishikanayo uyitwaye ukayidepozaho haba hariho abantu baba bahari bajejwe no gukurikirana izo nyubako niho baba bari rero turashima ibyo byose tugashimira Imana yo yaduhaye iryo yerekwa byo gushimira intwari z'ikihari turafise urutonde rutari rurerure rw'intwari tuzoshimira kano kanya twabaye turavuga umuvyeyi wacu Sebarundi muga turafise urundi abavyeyi ni beje turafise urundi rutonde yego nivyo rero je numva biryoshe ndetse biraryoshe no kumva biraryoheye ugutwi gushimira abantu bagihari hako umuntu azitaba Imana mvuge ngo yarakoze ibintu ivyo namamvuga jewe niba ushaka kunshimira ngihari shimira ninapfa ntuzushimire kubera ko wananiwe no kunshimira ngihari so je numva no gushimira kwanza kuwo mugambi ariko kandi ndagusaba uko bizoza biragenda bibaye ngombwa uzoze muraduhamagara kugira dushobore kwashika twereka abarundi aho tugeze n'ivyo turimwo kugira babone yuko ibyo twabashikirije ko bifise uko biriko biragenda je numva no bashimira papa nanjye ndabashimiye ndabemerera yuko murumva ku kwezi kwa kane ko turi muri ivyo bikorwa by'iyo conference ariko mu kwezi kwa gatanu tuzoja dutegura igikorwa kinini cyagutse kuri chantier y'Imubimbi turababariye muzohaba muzohaboneka ibizokenerwa byose tuzobishira mu buryo kugira ngo umucungwe ndabaramukije ugomba gushika no mu kinama ca Mubimbi yego uzo kugira ngo muzobibasangize babone ibikorwa aho bigeze ariko kandi badufate mu mugongo igihugu nicubakwa n'umuntu umwe cubakwa na bene cyo yego kandi igihugu niciwacu twese yego hari wabaji wigeze kubaza ngo none kubera iki ngo leta ngo ntimwayibariye leta ngo bafashe leta duhembera abakozi ba leta duhembera abaganga duhembera abigisha niyo yatuzaniye iyo mbono y'akazoza byose nitwigira bisaba ko tuyishigikira natwe n'uburyo bwacu amaboko yacu agashigikira leta agashigikira yamo nakazoza ijyamo nakazoza rega buri muntu abwiza kwishira ku giti ciwe mu ngiro natwe tugiye hamwe tukayishira mu ngiro uko tugafasha leta nivyo rero turashimiye muvyeyi wacu turashimiye namwebwe turashimiye n'abakunzi turizera yuko baca batangwa kubarondera kabisa ndaza gushira contact muri ariko hari ikindi kintu buriya hari intwari zitamenyekana kandi n'abagore n'abagabo muri uwo mugambi ushobora kutubarira ati turabira umugambi w'amafaranga make ushoboye we kufinansa 100% cyangwa 80% uca kwitirirwa n'akarore nk'iyo internet ya Starlink uvuze ati ko mugweza kategweza ishaka internet je nemeye kuyiriha tuja tugwa certificat donere hama ti internet intwari yayitanze ni naka imyaka yose nabo banyeshuri bose baguma basengera wewe urabyumva bahaba bose bacaguma basengera wewe ico kiraro wiyumviye ati genda shobora gutanga 80% ishashitirirwa wewe kubera izo ntwari twitirira ntacyo tubasaba kandi tubibabarira twamaze kubitangura twemwe twashaka kubibamenyesha igihe azogera kugurura niho muzoza nivyo rero muri ibikorwa bihari ni byinshi ariko kandi turi hamwe twese birashoboka Yes, turi hamwe byose birashoboka reka ndabashimire cyane abakunzi ba Star TV make sure ko amaze kora sabone kumbure ibikorwa uko bizogenda biragenda uzobo wa mbere kubibona kuko tuzoguma tubazanira aho bigeze hagati bigeze kumera hageze ko bavyo peninga bigatangura gukora twese tuzoba duhari mani bahezagire amazina yanjye ni Starboy the Ship respect thank you so much.